Tuno munsi dushaka kubabwira uko byari bimeze diko utubwira ku munsi w'Imana uko ibirori byagenze uko lancement yagenze wongera tuca ku mayange n'ingene batashoboye gukurikiza amasaha bekekewe ko byari bitegekanijwe kuza kuba hari jewe nza kuza mu cyangwa waraje wicara inyuma usanga nari inyuma jewe cyangwa yari afise andi maso yari yaronge abantu bari bicaye inyuma ngo haragize igihe bararambirwa baca barisohokera baragenda usanga naje muri aho nyene barambiwe birashoboka diko tubwira uko byari so nibirori nko bavuga ngo turabivuga byose tubimare byo hava bimara ikiganiro ariko turagerageza je notangira nkeza nkanashimira umugwi wari wateguye bino birori ubona yuko abitwa BMT bari babihagarariye cyane ariko kandi nakadora vere ku giti ciwe numwe mu bantu nubundi bariko baravuga ngo turaza kwerekana ico twamaze turaza kwerekana filime yacu ariko n'inyuma yari ahari hose agumatembera abikora novuga ngo tubanze dukenguruke tunashime dukeze uno mugwi wari kurategura bino bintu ikintu kijanye no kubahiriza amasaha Vidore niho waruri sinzi ko wabonye tugereranije nibyo twaheruka mbere yaho biganitswe bivuga Kadora vere yaje yakosoye ugereranije no buheruka muri muri yadukoreye kekewe harageze genda muri mu maso nkabanagira rire gutegereza ikiroro kamara amasaha birurindiriye abiri atatu arenga abantu bose bashitse n'abandi batashe so aho tuhareke nitubagaruke muri yatwarabivuze ko ariko Kadora vere ikintu ca mbere cyo gukeza barubahirije ikintu citwa umwanya ibirori byari biteganijwe ko biza gutangura isaha 9 ego hararenze ku minota mike ariko ubone ko abantu bari bahashitse abasare bo bari bahageze isaha bari bahageze imbere ko hage no kuvuga saa 8 niho bari batangira kwifotozanya n'abafana ubona yuko abakinyi ba filime basigaye bafise n'abafana benshi kabisa kuri meri hari hakubise huzuye hanze ugahigana ahantu honyora bafate none narahaciye mbona kuraba satbi cyane warahaciye narahaciye mbona abantu ko ari benshi aruza n'ururu ucujaye ya Gerald ivyanje tubivuga mu nyuma ya mikoro ndakubivuga so ibirori biratangura ubona yuko byari byitabira nko bavuga nibaza ko bwari bwo bwa mbere muri salle iberamwe ibirori muri Hotel de Ville huzura nkuko hari huzuye kuko protocole yo harageze igihe bose barabara ahantu bahagarara baca kwakira abantu hanze bose hamwe winjira ugahakwa kubura ahantu katwibutsa abantu no kwinjira ko yari amafaranga binjira ku mafaranga mbona twavuga ngo yari make nta nubwo yari menshi cyane ariko burya uno muzi nimba hari umuntu ashobora gufata inoti yiwe y'ibihumbi 10 akariha aje kuraba ifilme itaza no guhera n'inkimonjo biba ari birori bakagwereka imonjo bakubwira ngo ibindi bikurikira muzoza kubiraba byumvikana yuko abakunzi ba filme bariko baraba benshi ubona yuko ni bimwe mu birori byari byanitabwe n'abakinyi ba filme bagenzi be benshi nubwo amakuru dufise kumbura araza kubitubwira umugabo yitwa Abel Ndowayo atigeze aboneka muri bino birori mugabo urya bamwita ngo ni patron de trois entreprises usanga ari yafatira akana kabonyi wawe kandi Abel impamvu ndamuvuza hakiri kare numwe mu bantu bari bategerejwe cyane kuko burya muri cinema iyo Mugisha adafashe ijambo Ndowayo aba yaricaki ubu numwe mu bantu bari bategerejwe nk'umuntu kumbura aza kuvuga ijambo aserukiye abasineaste dore tabutumire bwamushikiriye butevye yamaze gufata izindi gahunda usanga yari no mu ndege ari karagaruka byabera afata ingendo Fidore sinzi uburyo wabonye bino birori bijya birori byari bimeze neza kandi byari birori novuga byari byitabiriwe ku rugero rudasanzwe ugereranije n'ivuka y'uno mwigeme niko no bivuga kuri filime yiwe ya mbere abantu bari babyitabiriye ari benshi abasineaste bagenzi we bari bahari ari benshi nabo no kwita abaserukira amakampani atandukanye amashyirahamwe atandukanye bari bahari ari benshi ariko kandi nibirori ubona yuko n'abari bashitse muri ico kibanza ntibipfuza yuko vyorangira bitewe n'uburyohe bari bamaze kubona novuga muri filime ubwayo bari bamaze kubahonje jurazi cana nganje kuri no filime imva ya mwihoro nuko nashoye kumva Amede avuga ahanini ino filime bayikore mu ntara ya Ngozi ino ibijumbura bafashe ahantu hake cane habaho nga filime nka yose bayikore mu ntara ya Ngozi uravye bujumbura ni nkuko tabigeze bahakorera abantu bazi filime barabizi ukinye nk'udusene tubiri twonyene ntabwo havuga ngo ahantu urumva na episode imwe bahafise twavuga ko ijya filime umugani wawe hafi nka yose lakini mu gisagara ca Ngozi irindira hera hanyuma rero gitangaje n'uburyo abantu bose bari bahari
baguye mu gahundwe barakoma amashavu ati none uno mukobwa ni hagikina canke azananye za Nollywood yarakinye Hollywood n'umurundi ashobora gutunganya filime yiwe ubwa mbere nkiyi Fidel warabonye abantu buryo batanga narabibonye wanashaka igitangura haraba nk'aba gacerera ukuntu abantu biteze ati twumva ico kintu cyitwa imva ya mwihoro byari byo ubona ko bari banahindira umwanya munini bitewe honyene na titre yayo bugiteye iteye amakenga novuga gute umuntu aba yifuza kumenya imva ya mwihoro ni iki indani hari iki ivuga iki rero bamaze kubona look itandukanye cyangwa imboneko itandukanye nuko bari bamumenyereye ukuntu akina birabatangaza cyane bamwe barakoma amashi abandi baravuza uruyogo nka kujyene ko buri bajya bakinywa umupira babikora rimwe abarorerezi b'umupira bageze hari ahita ngo mu rubuga rw'amahina sawa urabona neza yuko umuntu wese yagize attention no kuraba kuri ecran ibiriko biraberayo rero novuga yuko abantu bose baranezerewe cyangwa baratangazwa no kuntu iyo filme message cyangwa ukuntu ikindi ikindi kintu twoshima wasa n'ukivuze dushimira abanyamitaheri nimba batangiye kwinvestisa canke gushora amafaranga muri bino bikorwa mvabwenge dushimira amwe mu mabanki ntaza kugaruka ko afise ibyo yaterereye ariko kandi nshimire bamwe mu banyamuryango ba Arise and Shine Burundi kino kinyobwa Fungus ubone ko naco nyene cari cahagaze ahubwo ari n'uwundi asanzwe nawe nyera kina amafilme umwana kiri muto cane ndamwibagize inama yitwa Glass nawe yashoye gutanga nawe ashimira Amede yongera ashimira n'ujya wundi ego bose abashima bwa narifuza cane kubabona bano bahungu no musinagiriwe amahigwe ndababona yakoze ikintu abantu benshi bataye biteze ku rujya benshi biyumvira ko hava ashimirangira kado amukeze uga aca babona gitangaje mu midari myinshi yarafise nta no yigeze yambika kado nta nagashimwe nakamwigeze oya mwijambo yaramukeje gusa aravuga ngo uri mukuru wanje ndakwigira ko byinshi muga yambise umudari X-ray awambika Amede ubundi ninde ahubwo nabo nyene yagumye nabo nyene aravuga ati nari narasenze ndakorera n'ibifungo navuga ati Imana uzompuzana bano bantu mbona nk'imboneza muri cinema abantu baratanga bavuga ati none umwana mutoya nkuno yiyumvira igikorwa kimeze gute kugura imidari ishobora kubizinje cyangwa itanazinje ariko akina muri Trofa umwana ari muri bamwe bashasha nitwo namwita umukinyi twavuga ngo n'umukinyi acimenye ariko kugeza uno musi ameze nk'uwamaze kwinjira mu muryango wa 3FA ni kwa Fanny Ravine muga ikindi kintu cateje cyo no kwita polemique abantu benshi bari bajije ngo uno mwana arenga gute abantu bo muri Truafa nabo nyene abakozi bariko barakina bari banarose award kumbe turaze kwigaruka ko akaja kwambika imidari aba handi hantu ikintu bamwe banafashe no kuvuga no mwana ari yirukanishije canke arateranije benshi bagira commentaires zigiye zitandukanye bavuga ko ikadashimiye Fanny katagize iki agashira gushimira Amede bagira bavuga amajambo agiye atandukanye muga usanga wewe ukibona gute ni ikintu ciza jewe ubwaje ndacaga nk'ikintu ciza kuko usanga ari ikintu Amede yigeze gukora kikamukorako keke tukitwaruko dufate uri muhira mu rugo iwanyu ubona gute ufasha agashimwe ukaja kugaha umupapa wo mu rundi rugo w'umubanyi kandi ku bikorwa yakoze bisa n'ibyo mutama wasanzwe akora muhira ubwo ni papa we niwe avumva agashara cyane uno mwana n'indero ndamuha uburyo ndamwitangira hasi hejuru irasiyo aragwara gushimira ubundi mu papa w'umubanyi ibyo ni byo by'abantu dufata ibintu ugutandukana nkuko ubibaje gutanga karorero hashobora kuba ari uyo mpapa dufate nka karorero yarandihemne kuva dufate nka university umuvyeyi wanje harageze avuga vraiment je aho nagejeje secondaire na hamwe university ndabona ariko uracatahiwe sindavyanse mugakazi wundi yitanga umuvyeyi wanje muri cyo gihe arantahura ndagiye kushimira umuntu kuba yaramfashe ukuboko kugira nkomeze amashaje nka heda je numva ko ari ikintu ciza cyane nafana zo mushimira kandi nibirahe tuvuga yuko muri kano kanya Amede na X-Ray aribo bari bashikiriwe bitewe nuko we abibona twizere yuko mu nyuma naho azoshimira Fanny Ravine canke n'abandi baraca ariko izo ni comment z'abantu nta nico bitwaye mugabo dukwiye kubona lo positive canke ubutwari bw'uno mwana muto yitwa Grace kwiyumvira ikintu
cananiye n'amabanki kwiyumvira ikintu cananiye abanyamitahe benshi ngaha we wagatera intambwe akaja kugura imidari akambika abakinyi ba filime kandi n'ikindi kintu n'icubahiro yatanze ni ikintu cerekana yuko bano bantu ntibariko baratamba birorera barafise abantu bariko barabona ivyo bariko barakora kandi novuga ko ari nk'ikimenyetso cerekana nimba uno mwana ashoboye gukora ibi mu buryo bwiwe bukeya ashobora kuronka ba banyamitahe nabo bashobora kuronka na profit yo kumenyekanisha ibintu byabo habuze iki kugira ngo nabo bazi ni n'ikintu novuga yuko ku bantu bari baharujya munsi bamwe n'abandi barashoboye no gutangara nko muri bamwe nashoboye kumva bari baharati none hari habuze iki ngo tutangure natwe kumenyekanisha ibintu byabo kubona umuntu w'umwigeme ashobora kwegeranya abantu bangana uko kose abantu umwana muto turakuze n'imyaka 18 aracari munsi y'umurongo rero ndumva yuko ari ikintu ciza n'abandi ahubwo bakwiye gukanura amaso igisate ca sinema y'u Burundi bakumva yuko ari ahantu heza ho gushora amafaranga kandi n'abari muri ico bakabashigikira kugira ngo kibandanye gitera imbere ya je numva iyo nkuru imbere yuko tunayivako tunashimira cyane protocol yari hano hantu ubona yakiriye neza abantu yakeke nimba tuvuga ibintu tuzaye tuvuga na customer care nga abantu bazi gufata neza abashitsi bakita kubakiriye bano abantu bakwiye gushimirwa ariko kandi kudesha pakuru n'umukobwa Kadorove yambaye neza berewe kano kantu niko reka kuvuga kuko aba artist bacu aba star bacu bakwiye gusa neza bakaboneka mu mboneko ya neza baberewe nkuko ubona keke abayaje kwiradia oya barishike muri kijya kibanza bose bari baberewe dutangure kwa Kado ariko nyine urubanza yarerekanye nyine yuko ari we mwamikazi w'umunsi mugatutsi bagiye ngo nawe yararonse Kado yararonse Kado go yo kubego surprise imwe yaronse ego yararonse surprise nawe nyene yarakejwe na benshi kabisa yarakejwe na benshi ariko kandi arongana nakezwe no mu buryo bwo gucapwa ego gucapwa mwamaze kubyumva ibyo ni ku munsi w'Imana itariki 14 z'ukwezi kw'indwi lancement ya Kado ya filme yiwe aho vuba ija ku mugaragaro mwumvise ko byagiye bigenda abantu bagiye bashimirwa bagiye batandukanye kandi ari n'abantu bagiye bamukeza bagiye bamubwira n'uwagira igikorwa kigira kabiri twarabonye n'umugwi igihuhusi bamubwira n'uwagira kandi ukiyumvira kandi gukora indi filme uzotwegere twege natwe tuzoshira ko siyo yarasinye amafaranga gakwiye kabisa nitwo kavuga ngaha mu tunibutsa yuko abariko baratwumviriza iyo film izosoka ku munsi w'ejo episode ya mbere ntizosohoka bagende kuri YouTube channel yitwa Bollywood bagire subscribe ejo 2:00 zuzuye z'igitondo izoba yamaze je ndafise ikibazo kuki abantu benshi bamakinyi ba film ku munsi wa gatanu saa 2 ariyo basora ibikorwa byabo intore nindi yasoka ku munsi wa gatanu cisa 2 na Kado ivyo nyene abenwagira amasaha abera nawe nyene no film yigeze kubasohora ku munsi wa gatanu yego mugabo ariko ntayibuka neza ubu ni kwa gatatu no kwa urazi impamvu ikintu nibaza umunsi wa gatanu uramera mu bikorwa mva bwenge shaka kuje no mu muziki uraba ibitaramo byinshi biba biza kuba mwe naho hantu bora mu Vandredi hanyuma ni naho mu bisagara ahantu habera ibirori haba hahiye umugani wa baba ari ni yindi sabasi ari karakora naho nyene Sora Vandredi episode ya kabiri bo habara kandi kamudu keza abantu nubwo baba baracotse indwi yose kavati n'ubundi nta myaka igihumbi reka twiryohererwe na weekend dutangire kwifilinga twinjoyinge turabe tuziki twiza twasohotse turabe film novuga ngo numunsi mwiza uryoshe mu bintu bijanye no kuryoherwa ikindi naco nuko nye abari umwanya wa weekend itanguye harabava kubuzi baca baja kuruhuka kumbure abandi bava mu bikorwa bitandukanye avuga ati none ino weekend cenjahe akaca baratira ugiye no kuraba uza kuraba usohoye igikorwa kenshi kuri YouTube kiza gutangira kurabwa muri PM inyuma ya saa 6 ya uteye imbere birabanye bagashaka kupfa Diko Entertainment.